Shalom, shalom. Ndabaramukije mwese abari ku murongo kwa dukurikira ni Ange Michel Muhayimana. Muko maravugana ndabaye kaze mwese mu nyigisho y'ino munsi. Mu nyigisho twatanguye inyigisho zivuga ngo gukira ibikomere byo mu mutima canke la guérison des blessures émotionnelles canke emotional healing bivanye n'ururimi wumva. Rero nkuko twatanguye kuri bamwe nuko muraza ku murongo, bamwe ndabona abo twari turi kumwe mu nyigisho ya mbere ya introduction canke y'intangamarara. Yari inyigisho twatanguye twiga kuvyerekeye ibintu by'ibikomere bishobora gutera abantu ibikomere bitandukanye. Rero ndabahe kaze mushobora gutumira abandi abari ku murongo mutandukanye, mushobora kurungikira ino audio no video, mushobora kurungikira abantu batandukanye bari kuri Facebook pour le moment, kumbe n'abashaka kuza kumviza inyigisho tuko turigisha kuvyekeye kuri bikomeye. Ndabona mwene data yitwa Biju yanyandikiye igihe kimwe ambaza ati ndipfuza yuko udushingira intaye y'ubuzima bwawe. Yarabonye ifoto kumbe na page yanje ngaho kuri Facebook heze imyaka myinshi kera. Rero nibaza ko akara akaryo kawe kumbe kumenya Ange Michel Muhayimana ninde, yabayeho gute, yavutse gute, yahuye n'ibiki mu buzima. Nibaza ko nzogerageza kuvuga ibintu kumbura Imana izondongora kuvugamwo byo bikenewe, kuko hari ibintu bimwe muvuga bikababaza n'abandi bantu. Intayandi ndayivuze haraho abamwe nokomeretsa no babaza kandi batari bake, bamwe ari inshuti y'abandi abagenzi, ariko nzovuga ibishobora kwedifya, bishobora kubakomeza byiza. Abakeneye inyigisho nyinshi mu buryo bwagutse nababwiye kuri WhatsApp turatanga ikiganiro cyitwa ukuri kubohora kuri WhatsApp. Abakeneye inyigisho kuzironka mushaka kunyandikira muri inbox muri boîte, mukanyandikira nimero yanyu, nkashaka kwarungikira ni group mu bantu benshi ibihugu bitandukanye twiga buri munsi ijambo. Rero nizi nyigisho tuko turiga twarazize kuri WhatsApp. Zaba inyigisho zafashije abantu benshi cyane, kandi nkabasenga Imana ngo namwe muzoshobora kuzikurikira muri en ligne. Imana izibafashe aho muherereye hose. Ndi convaincu yuko mu buzima bw'umuntu, umwana uwari wese, umwana w'Imana canke umuntu atari umwana w'Imana ataravutse gushasha, atari né de nouveau, hari ibintu duhura navyo mu buzima bitandukanye. Nama ndiko ndavuga nti nta muntu numwe ashobora kuba mu buzima atarabona ikintu kimwe kimubabaza. Twarabonye ibikomere bishika bitanu. Hariho guhebwa canke abandon, ahisho twiga kuno munsi, abantu babaye abandon canke batawe. Hariho le rejet, guhebwa canke gutabwa, gukumirwa. Hariho humiliation, gusuzugurwa, injustice n'ibindi bitandukanye. Rero twiza yuko uyu mwanya tugiye gufata twiga kuri izo nyigisho zizoba igihe ciza cyo kugufasha wewe kumenya kumbure aho wowe ukigwaye. Bene data, abantu benshi uko nako ndabivuga baragendana ibibazo byinshi, baragendana amaprobleme menshi mu buzima, ku buryo ubuzima bwabo bw'amahorasyon bugira ingorane. Agakiza ugasanga umuntu arakijijwe, umuntu arasenga, mugabo ajya ingorane zitandukanye, zimwe nabana n'abantu, ngene kumbure mu rugo rwiwe ashobora kubana n'abantu, ugasanga hari abantu uko murankurikira mufitisha avo n'abantu bapfuye. Abantu bapfuye, umuntu yapfuye heze imyaka myinshi yapfuye, mugabo mufitisha avo ryinshi ku buryo umugira inzigo. Niyo bavuze izina ryiwe wumva umubabaro utagira uko buvugwa. Cyangwa ugasanga bamwe mufitiye ibibazo abarongozi banyu mu mashengero, sinzi bari ba pastor canke ba patiri canke ba shehe, sinzi niko mvuga ubutumwa ndabubwira abantu bose mutandukanye ko muri amakategori y'abantu atandukanye. Rero ugasanga umuntu mu buzima bwiwe aragendana ibibazo, aragendana ibintu bimuremereye, amafardo, akama yumva ngo ntanezerewe, ubuzima burabishe, mu rugo kumva hari ingorane nyinshi. Rimwe na rimwe ugasanga tugira ibibazo mu ngo zacu nk'abantu bubatse, ugasanga urafise ingorane, ukamuvuga ngo umugabo wanje ameze nabi, umugore wanje ameze nabi, et pourtant ni usanga ufise ikibazo kenshi. Ibi niko nababwira nka experience ziwanje mu gihe gitumye amaze nubatse. Hari igihe ndabona utuntu tunavuga naye ngaha ni kubera kahise, kandi Imana iyo uzanye ikintu imbere y'Imana aragukiza, arakubohora. Yesu twasomye ijambo tubwira ngo akiza abafise imitima ikomeretse, arapansa imitima yacu akayishirako, akayizanira umuti, akayivura, akagukiza. Twaba dusenga Imana itadukiza, iyo ari Imana nyabaki. Imana ni Imana izagukiza imitima yacu, ni Imana izagukiza ibikomere byacu, ni Imana izagudukiza amadeception twahuye nayo. Ndiko ndavuga mu bantu muri live, ndabona abantu bamwe tuzinanye, abantu bamwe mwanafashije
mwamfashe mu gihe ariko ndacamo kigoye nka Nathalie Nyamoya Dr Nathalie Nyamoya ndabona I live n'umuntu anzi nibaza ko mu bantu banzi aranzi cyane yaramfashije cyane mu gihe bimwe nako ndacamo byari bigoye n'umugabo wiwe Olivier Kizimana rero Imana ishimwe ko ndiko naciye ahantu hatandukanye ubu nkabashobora kuza nkavuga nti naraciye ngaha ubu ndi ngaha ndikonja ngaha ariko ndashima Imana ku byo naciyemwo bimwe byari biremereye kandi bibabaje rero no munsi nashaka tuvugane ku cigwa kivuga ngo l'abandon guhebwa abantu batabwa abantu basanga mu buzima yarabaye abandone kandi ico kintu iyo sinzi ko nayita imwemo mbwi canke ico kintu kikuba ko gikomere kiyapeza ku buzima bwawe ukavuka ugakura ukaba umutamakazi hari n'abantu bapfana ivyo bikomere ariko Yesu yavuze ngo aje gutanga ubuzima kandi busagutse la vie en abondance ubuzima busagutse ntiyaje gutanga ubuzima buri limité par le temps l'espace yaje gutanga ubuzima buri éternel Yesu niwe buzima budashira il est la vie éternelle ariko kandi ubwo buzima bwiwe buza guhindura ingene twiyumvira mu byiyumviro byacu buza guhindura ingene tubaho buza guhindura ingene twitwara buza guhindura ingene twiyumvira abantu ingene tubona ubuzima kuko iyo umuntu afise ibikomere mu mutima abafise mindset iri blood itabona neza abafise ukuntu menga ari flu mu maso hari ukuntu umuntu ataba yiyumvira neza ukabona ibintu bimwe biragenda nabi cuko zo kugenda nabi abandi bashaka kugira bati ngo iyo ni karande ngo ufise karande ngo wewe ngo ntakigenda ngo barakuroze abanyafrika turizera cyane ibintu by'ibirozi ku buryo tugera ahantu ibintu byose tubona ibirozi abandi n'amadayimoni hari ibintu atari amadayimoni reka ndabivuge hari abantu mwagiye deliverance mwagiye gusengerwa muko murankurikira mwarondeye abantu barambika kwibiganza umugani w'uraca avuga ati kumbe n'ibirenge barashizeko umvireza mwarasengewe biranka marakuramiza kwibiganza biranka warasoma Bibiliya urayihera ku ntango gushaka ku gitabo ca nyuma inshuro 3 canke 5 n'ubu kumbe ufise amaproje mashasha avuga ati ngira nsubire some Bibiliya kumbe no fata Bibiliya cyane mu mutwe byohinduka ngira noca niyumvira gushasha ibintu mfise amije bikavamo kavuga ati kumbe nzosenga cyane soma ijambo ry'Imana nsenge cyane nkuri bishoboka ngiye kwihama discipline warumvise bajya ba motivational speakers bajya bigisha bya motivation kuri za YouTube baruzuye ngaha muri America ni business ikomeye cyane abantu bagira motivation warabumvirije cyane wibaza ngo bazogufasha guhinduka ariko bajya nta muntu numwe ashobora guhindura nobody can help you nta numwe muri bo ashobora kugufasha Yesu wenyene niwe ashobora kugufasha niwe ashobora guhindura niwe ashobora gukiza umutima wawe none uno munsi nashaka tuvugane rero kugikomere cyo guhebwa mbega umuntu yabaye abandone abiterwa n'iki mbega ni iki kibitera ubwa mbere nagira ngo ikintu abantu bigisha ibya psychology iby'ubwenge bajya biyumvira ngene abantu biyumvira ngene babaho barigisha bavuga yuko abantu benshi ibintu byo gutabwa bihera mu nda umwana mu nyigisho ya mbere ya introduction naye nabivuzeko naye navuze yuko abantu benshi usanga abavyeyi babo barabihakanye bakiri mu nda nk'akarorero umuhungu n'umukobwa bagahura bamaze guhura bimwe bita ngo gukundana bya copinage n'ibindi akamutera inda amaze kumutera inda kubera umuntu ariko aragwanira reputation yiwe ariko agwanira izina nimba ari umuhungu akijijwe birashika umuntu akijijwe agatera inda umukobwa akijusha nk'udakijijwe birashika vyama vyabaye canke n'abantu badakijijwe hama ariko kubera izina ryiwe reputation yiwe agaca avuga ngo umwana si gwanje urumva agahakana responsibility yiwe agaba ati uwo mwana si gwanje jewe waranciyemo urabaza abandi si jewe agahakana responsibility yiwe umwana w'umukobwa akavuga ati umwana ni gwawe nta wundi jewe ni wewe iyo deje umukobwa rafiye abaye abandone iki ni kintu gikomeye cyane abaye abandone aratawe kuko umutima wiwe yari yawurekuye arawutanga yibaza ko umuntu bakundana canke aramukunda asize ko ndavuga ibyo gufatwa ku nguvu vyonzo bishika ko mu nyuma hanyuma umutima wutanze barawukomerekeje kwera baramuhojese banamwabandonye ariko umwana ari mu nda rero umwana ari mu nda abatawe umwana amaze gutabwa rero iyo sentiment mama afise guhemukirwa no gutabwa umwana ngo arayihosanta arayumva ari mu nda yiwe kombora abantu mwizeye by'ubuhinga nk'ibi mushaka kumbure kutubwira gusumba ibyo tuba turavuga rero avuga bagwe ko umwana ari mu nda avyumva akumva yuko hari ikintu kitagenda neza kuko hari urukundo umwana ahabwa mu gihe abavyeyi abahungu
abamba umupapa n'umumama bari kumwe, abavyeyi bari kumwe, hari urukundo umwana yumva akavuka kurya umupapa yumva ari responsable, umumama kumva ari responsable, hanyuma bigashikaho umwana yumva akunzwe ari mu nda. Niko abantu biziga ivy'ubuhinga bavuga bati umwana ari mu nda arakira affection y'umupapa ari hanze. Rero umwana aratawe ari mu nda. Rero kenshi bihera kuri iyo kote, umwana ari mu nda, umuvyeyi ntiyakire responsability, canke umuvyeyi akavyara umwana, umugore nk'uwo mugore yatewe inda akavyara umwana, agaca amufata umwana akaca amujana muri orpheline. Aha muri Amerika biruzuye, aho mperereye ku mubumbe w'isi ndiko ndabibona cane. Nibaza no mu bihugu bitandukanye barabikora abantu batandukanye, no mu Burundi nari maze kuvyumva, aho abantu bavyara umwana bagaca bajana bagatana muri orpheline, bakajana ahantu mu marerero y'abana b'imfuvyi. Kubera iki? Ko yanka gufata responsabilité yiwe, akanka gufata responsabilité yiwe, hanyuma uwo mwana akazokura defo atazi abavyeyi. Nigeze guhurira mu miseze n'umugabo w'umunyamerika ngaha, umugabo akuze imyaka nka 50, hanyuma twe turaganira, ndamubaza yavuka kusanga abantu baba hamwe gahama bakimuka bakaja ahandi. Ndamaza uva he? Ambwira ko ava mu yindi leta. Ndabaza abavyeyi baracariho, acambwira ngo je ngo abavyeyi banje gusa ndabazi, abavyeyi banje bukuri gusa ndabazi, urumva ngo barambyaye ngo baca banjana muri orpheline, ngo mbwa nagaje kugira amatohoza, ngo ndumva ngo aho baba ngo mbwa sindababona. Umviriza, uwo n'umugabo afise umugore n'abana, ariko abavyeyi biwe ntabazi, baravyaye kubera kumbure responsabilité zabo badashaka gufata, baca barajana baterera ahantu mwirerero. Umuntu arakura mugabo au fond iyo vide, ico kintu cuko yatawe yabaye abandone kiguma gipeza ku buzima bwiwe. Afise imyaka 50 ariko arondera abavyeyi bamuvyaye abaribo, hanyuma akabaho ubuzima bwo kumumengo hari ikintu kibuze, akatari ikintu kibuze umutima wiwe. Nibaza bari uko murankurikira bamwe nimba byarabaye ko urabumvye niko ndavuga. Burya bavuga mu Kirundi ngo inda imenye wayirayeko. Ibintu bimwe bitakubaye ko biragoye kuvyumva, ibintu ndashaka ariko ndabivuga kuri wewe ukumva na ma histoire nyene ko arivugira no mupastori namuvuga butumwa ko ariyigishiriza tezwa kuvuga nyene, ariko c'est pas comme ça. Hari amaheta abantu mukomora bamwe mu buzima rimwe na rimwe mutibaza gituma byabayeko. Rero ugasanga umuntu nk'uyo byamubaye ko ibintu biremereye mu buzima bwiwe. Ikindi gihe nigaze gusoma mu gihugu c'Ubuganda, narize muri Uganda imyaka ishika nk'itatu, hanyuma nsoma mu kinyamakuru cyo muri Kenya, sinibuka ngana citwa mugaca kinyamakuru kiza muri Uganda, nta maniko ndagisoma, hama mbona mu ifoto y'imbwa ifise akana kakabebe gatonya kajya kamaze ngira nk'imisi 2 kavuze, igafise mu kanwa iyo mbwa. Umva barayifotoye, umuntu yaravyaye umwana muvyaye caragenda amushira mu gaseke, amushira ahantu mu ishamba, amuterayo, yaramutaye. Avuga ati umwana hako ndamuniga nkamwice kanamushira ahantu afuma pfira ngaca ibindi bikoko bizeye murye, amutererayo. Imbwa rero ngo kiragenda izige mbwa ziyerera, iragenda ikirahiga, itora kakana igasanga mu giseke, ntiyacika karira ngaho nyece agafatira gatoregesha mu kanwa, iragatwara, ngira ari gatwaye karire muhira. Nakari bikoko imbwa zishobora gutora ikintu zikajana aho ziba zikirire muhira. Abantu baca bayibonana umwana imufise mu kanwa, barayifotoye yari ku kinyamakuru cyo muri Kenya. Hanyuma iyo mbwa baca barayitesha igataha hasi iriruka, baca baraza batora akana baragatwara. Cawe imagine uyo mwana aho hari nk'umwaka ngira wa 2005 2006 ndibaza, umwaka wa 2005 na 2006. Cawe yumvira uwo mwana mutonya, uwo mwana mutonya bafise imyaka ngira nka 10 niyakura bazomubwira yuko ari imbwa yamutoye, ari imbwa yamukijije. Umuvyeyi wiwe yagize iki? Yaramuvyaye aramuta. Imagine umwana azokura ameze mu mutima adahuye na Kristo. Ni bamwe baca bahura bakaba abana b'abandi, bakaba mu giswahili bita bajambazi, bakaba basuma abantu bamerewe nabi, bameze nabi cyane. Kubera iki? Hariho ukuntu emotionnellement parlant mu bigumbagumba byiwe ataba ari equilibre, ataba ameze neza, ko yabaye abandon. Rero kimwe mu bituma abantu mukomereka mu mitima yanyu bigatuma mubaho ubuzima bubi, niko mwabaye abandone n'abavyeyi banyu. Abantu bari barisanse kubafasha, kubarera, kubakunda, kubakira, kubaaccepta, nibo baca bagushira kure, bakoreka yuko atacumaze. Ica kabiri ni gukura udahabwa ikibanza gikwiye mu muryango, kuba ignore. Muramaze gushika abantu bamwe muko murankurikira,
aho mwavuga ikintu mugira mvuga ijambo kazama ngo wehora ngo nawe ufise kuvuga urabona kandi bose bagukumira bagushakure urabona bagukasa ugashukura ahantu wumva umengo nta jambo ufise ntacu maze ntacu ushoboye nta byimviro byiza jewe mfise umviriza ukaba uriho puse n'abavyeyi namuvukana cyane mu miryango yiwanyu mwagiye murabamwe abantu mwabaye mu miryango itandukanye yanyu yabareze imba mwari imfuvyi ukava mu muryango umwe uja mu wundi uba mu muryango umwe uja mu wundi kende kababwira ko n'ikintu nabayemwo kuko mu buryo navutse sinavutse mu buryo bw'abavyeyi babiri babana papa na mama hanyuma papa niye afata responsabilité yiwe ngo yemera ati umwana wanje birabibazo hama ndabaho mu buzima mva muri famille imwe nja kwa grand-mère nja kwa papa mvayo nja mu miryango myinshi kumbere ndiko ndabivuga live ndavuga ni wow ndiko ndavuga ariko isbera kuvuga life yanje kuko ishaka gufasha naho defa nzibishaka kugira abantu binyiganyiza gatonya umva mba muri ubwo buzima kuva muri famille imwe nja mu yindi imwe nja hajya ukasanga bagufashe neza ukaja hajya usanga ndiko ndababandone ikintu cyo gutabwa simbana n'abavyeyi nta numwe tubana muri we y'abapapa y'abamama ndahantu ndi mu kirere ntabone ndiko ndaba ndiyo ndaje biragira ikintu muri wewe cyo kumumengo ntiwemewe nturi accept ico ni kintu gikomeye cyane ku bantu benshi muri ko murankurikira bamwe ndazi ko muri identification n'ivyo ndiko ndavuga kumbe siniko nja amadetayi y'ubuzima bwanje menshi ariko bikanshobora kuvuga ne bazoshaka kwidentifya ikindi dushaka gutuma ukomereka n'umuntu mwari mwubakanye canke mwari muri fiance mfate mu fiance mukundanye canke mwubakanye kwa mu fiance wawe mwashaka kwa mwagira mugire mariage mwakundana mwategure mariage mwari mu migambi myiza cane danku akakojeta avuga ati singushaka kwa abandona bivanye n'amacirconstances atandukanye y'ubuzima n'imiryango n'ibindi bitandukanye canke akakuvanga ugasanga yagiye wamufashe ariko afirita n'ubundi muhungu cyangwa n'undi mukobwa canke banaryamanye bagasambana ukamufata ukamimenya ico ni kintu harimo kuhemukirwa harimo kirimo ibintu byinshi ico kintu ariko cyane cyane umuntu mwari mwubakanye abantu bari divorce ugasanga umuntu arageza ahantu aragutaye aragiye afashe inzira yindi ahitanye undi mugore umunsi umukozi bakwandikiye sinkigushaka nagiye canke ntanagusezere ukaza wumva yaragiye ageze kure mu kindi gihugu ca mu yindi leta bivanye n'igihugu urimwo mu yindi ntara ibana n'undi mugore yaragutaye ivyo biragukomereza n'igikomere kibabaza ucumbatse n'ivyo birashikira abantu bakirijwe of course birashika cane vyama vyashize twebwe twigisha twumviriza abantu canke abantu mugira ivya écoute conseil muri bya counseling murazi yuko mwama muri ko murabikora abantu usanga bahuye n'ivyo kandi bakijijwe rero ibintu nk'ivyo byo kwahukana birafise ukuntu harimo n'ikintu cyo gutabwa umuntu akama yumva ko atabereye atazomukunda hari kibazo afise mu mutima wiwe ico ni kibazo kindi gishobora gutuma umuntu abaho ubuzima bwo kumumengo yaratawe cakane nshobora kuvuga ni abantu mwafashwe ku nguvu hama nturonke gukingira abantu bose bagaca bagukumira umva abantu bose bahagushira kure ko rafashe ku nguvu ibya viol ukaba viol abantu bagukumira n'abavyeyi bahagera ahantu kugira bati ntacumazure igipfu baguteko n'amakosa birabaho cane birabaho rero byo n'ibintu bitandukanye ushaka kuvuga ko mvuze bikenya mu bintu byinshi kumuri hamwe murazi ibintu byatumye mwihosanta ko muri abandone kumva umengo uri wenyene kumengo ntacumaze kumengo ntacushoboye kumengo nturi mwiza kumengo nta muntu yokwemera mwari muzi ko ibibazo nk'ibi bibafekta iyo hageze kurondera mwubakana ku bantu mutubatse muri kumarankurikira hari abantu batagize mariage batari married ari kubera ibibazo nk'ivyo bahuye navyo bafata mu vyumviro ku buryo umuntu wese aje kumurondera canke ugiye kurondera ugera ahantu gatubwira ubwoba yakintu ca abandona ikibazo gikomeye rero ingaruka zavyo ni nyinshi nazicishije ko ariko kimwe muri ivyo consequences nuko uca wibwira yuko ari bisanzwe kandi nta kundi ariko mu mutima wuzuye ishavu ngo none ngo ngira iki urumva ngira iki ntaco ndi bukore ugashika ahantu wumva umengo nta kundi nyene ariko mu mutima ufise ishavu wuzuye umubabaro uwo muvyeyi yagutaye umwanka umufitiye inzigo nawe yoba yarapfuye canke niba umuzi canke utamuzi ukawusanga uramufitiye ishavu ndakubwira ibintu nabayemo n'ama experience yiwanjayo
aho nari nshavuriye umuvyeyi abavyeyi bose yaba papa yaba mama ko numva umengo baranyabandonye ni ibintu nagiye ndakira avec le temps nagiye ndakira avec le temps hama ca kabiri ni kumva ko atagaciro ufise urumva kamufise ubwoba kama wiyagiriza culpabilité kumva yuko umengo amakosa ni gwawe niwe byavuye ko uri ingorane hari abantu muyumvira yuko muri problème mwebwe muri ngorane ya ukimva ni gukikwereka inavutse kwanza why navukiye iki abandi muko marabaza ikibazo imana ukubereka imana kubera ko ndetse jembe ho muri ibi kubereka imana urumva why me God why pourquoi moi kubera iki jewe kubera iki wandetse nka muri gihe bibazo byose ariko rimwe na rimwe hari ibibazo bitishugwa no gushavura hari ibibazo byishugwe Yesu agukijije akubohoye ico kibazo nageze ko ndacibaza kuri kinavutse uku kuri kinavutse ntabana n'abavyeyi banje bose kubera iki nakuze mva hamwe nje ahandi banyabandona bagira ibi kubera iki why nayibaje ico kibazo pendant des années gushika Yesu yemeshura urukundo rwiwe aho Yesu aje mutima wanje arampindura agenda arahindura ubuzima bwanje ngana niyumvira ngana nibona ngena mbona umuryango ngena mbona abavyeyi sanga nabo nyine kumbera afise ibibazo byabo bindi hari umuntu yavuze ngo umuntu akomeretsa abandi umuntu yakomeretse kandi agisubiremo umuntu yakomeretsa afise ibikomere mu mutima yamakomeretsa abandi rero umuntu yagukomerekeje kenshi bisugaye yuko nawe asanzwe afise ibikomere mu mutima wiwe iyo ni ibintu bisanzwe umuntu afise ibikomere ica kwa no kugenda abandi abakomeretsa haciye akomeretsa kandi yamara umu victime yamara avuga ati jewe barandenganya jewe barankorera ibibi jewe baranyanka yaba ari baranyanka imyaka baranyanka barankorera ibibi kubera ikibazo kiri mu mutima yaca bimaje umuntu nk'era abyaye umwana azomukorera iki amushiramo bya bintu afise mu mutima wiwe gituma Yesu yifuza kubanza kudukiza akize mu mitima yacu mu byimviro byacu ugatuho ubuzima bwiza rero ikindi kikunda ku bantu nk'abo nuko abama bumva umengo uri umuntu mubi umuntu ari ugly umuntu asa nabi mu buryo bw'umubiri adakunditse kandi ata muntu n'umwe yo gukunda kwama umengo ntukunditse abantu bamwe bamukurikira inyigisho ntanga kuri WhatsApp mu kiganiro kuri kubohora murazi ko nkunda guhereza kwijambo deje inyigisho mpeje gusenga nama mvuga nti wame wibuka mwene data yuko ukunzwe kandi ukunditse iryo jambo hari abantu basanze garajena abantu batandukanye abantu mu ntango z'ikiganiro narivuga cyane hari abantu banerefonye hari abantu bambaje ngo ko bamuvuga iryo jambo ngo rirangiye mu mutwe hari abantu babimbwiye ko bamena mu mutwe bibababaza bamwe bamwe nashangira umwanya gufata umwanya tukaganira usanga n'abantu babuce mu bikomere hama tumaze kwiga inyigisho z'ibikomere ndonke ntaye nziza nyinshi z'abantu batandukanye kubera bari basanzwe bafise ingorane bamwe batazi nibazo bari bafise kumva ko umuntu ari mwiza kumva ko umuntu akunzwe kandi akunditse ni ibintu bikomeye cyane ubwa mbere ubyumve nukunzwe cyangwa ukunditse kubera ubwiza bwago ku mubiri uko ari abantu beza ku mubiri ariko hari abantu atagikundira bafise murabazi umuntu ashaka ko ari inyuma muravye bavuga wow uyu mukobwa cyangwa umudamu uyu mupapa cyangwa umusore ni mwiza vraiment Imana yamubumvye neza muremye neza ariko abantu bose ahashise bakamwanga bakamuhojeta why kubera iki gukundwa rero gukundika ntibihagaze uko umeze n'ibyo ufise ariko bihagaze ku Imana igukunda muri Kristo kubanza kwiyakira kubanza kumva ko Imana igukunda ikwemera ku accept inconditionnellement ibyo ni ibintu bikomeye cyane mwene data hama rero bigahinduka nawe yumviye kuko abantu baba yabandone baba bumva ngo ni babi ico ni kirusha taraca gushiramo kuko yaje kwica kwiba no gutikiza yaje konona ubuzima bw'abantu nta mugambi mwiza utanagufitiye umugambi wiwe no kukononera ubuzima kandi bimwe mwa bitangura umuntu akivuka ari umwana mutonyi rero ico ni kimwe umuntu usanga yarabaye abandone akunda kugira ikintu cyo kumva ngo si mwiza n'umuntu mubi ku buryo bw'umubiri kindi naco ni kintu kaza ishavu umuntu agasanga arakaze ishavu arashwana arakankama arigwanira sinzi ko murabona abantu bama bari ozage bama kuri defensive chaque fois uvuze ikintu agaca ya inzara gaca sori inzamuga n'uraho ngo kayabu gafise ikiganza kimeze gutya mugabe yuga kankamiye bana gaca kazisohora ugasanga rero umuntu yamashwana arakanka marishwana nabi yama ku defensive yigwanira urumva akaba yumva umengo abantu bagira amankorera ikibi n'ibintu byose bakoze akoma yikeka ibyo wonyine singi yuko umuntu yabaye abandone kenshi yabaye watawe wabaye umuntu yatawe biragaragara mu buzima bw'iwawe kenshi na kenshi ngene ubaho ngene uvuga ngene witwara
kandi Yesu ari capable navyo nyene kugukiza. Hama ikindi navyo ni kusanga abantu benshi baca bahungira mu madroge, ibiyayura mutwe, inzoga n'ibiki. Iki ndakivuga ko cane kubera ni ibintu nabayemwo ntarakira agakiza muri 2001, hazi imyaka ishika 17. Muri yo myaka imbere yaho, imyaka yanje ya adolescence nayimaze ngira natanga kunywa inzoga mfise imyaka 12 n'itatu 14 natanga kunywa inzoga nyinshi. Ariko 12-13 naranywa tuboke Amstel tugufi tubiri dutatu ngacamborego. Ariko tusigaye imyaka 14 nace nanga kunywa ibiyeri. Hari no mu magume rero abantu mwakoze mu magume iyo mu Burundi mu 93 na 4 na 5 na 6 murabizi. Naye mu myaka ya adolescence kiyagiye. Rero wasanga ugenda n'abantu bakuze ariho kenshi na kenshi sinabijamo kubera gusa nshaka kunywa, ariko hari uwo kumumengo nshaka kwisuraja, nshaka kurugura mu mutima wanje, kururuka mu mutima niruhure, nibagize ingwane mfise, nibagize ivyo naciyemo. Ugasanga rero abantu baca mu mogi, amadroge, usanga umuntu yagiye mu bintu vy'ibiyeri, inzoga zitandukanye, abandi bacaja muri sex, abantu gaca bahungira muri sex. Abakobwa rero n'abakobwa barakunda gukorerwa n'ivyo bitero. Shetani cabikorera kuko aba bayabandone. Uburi umuntu craving affection, umuntu anyotewe gukundwa, kwemerwa, kuba accept. Shetani agacagara kuri ico kintu agaca gutwara, agutwara mu bintu bitandukanye, ushaka gusamaza, bikwibagiza ingwane zawe, hanyuma kero tuvuga mu busambanyi burengeje urugero, uri mu by'ukondera abagabo canke abakobwa benshi canke inzoga biyayura mutwe. Nibaza je namvuga nti ngaha muri Amerika hari kibazo c'aba droge kirengeje urugero, n'ibintu by'ukobererwa. Nyoza ko ari kuberika ko abantu bo ngaha baravyara bagata, bakavyara umuntu agasanga yaravyaye ngaha, yaravyaye hariya, akavyara bitwa child support yo gufasha abana. Bamwe mugasanga afise abana mwamwe hirya no hino agaca kwepa. Abo bana ntibakora n'abavyeyi babo, muri komite z'abirabure hoho biragwiriye. Umuntu usanga ntakoranye n'abavyeyi biwe, adakoranye n'abavyeyi azokwana shavu, madakoranye na pawiwe, niba kuri ahantu barerera abana azokorana ishavu. Kubera iki? Mu mutima yumva ngo ntabereye. Imwe twavuga byose aca bijama. Basanga bagiye mu migwi rero y'ababandi ajya bita ama gangs ngaha, agaca yibaturuva ahantu agiye yumva ngo niyo family, niwo muryango wiwe, kuko baramwereka ko afise agaciro n'ibindi baramwakira bakamaccept. Agasanga akakora ibintu by'ububandi, ugasanga habujuje ubusho. Kenshi majority nabirabure ni ikibazo gikomeye cyane ko abirabure bo ngaha usanga ari mu buzima buteye ubwoba. Kandi simvuga ngaho gusa muri Amerika n'ahandi hatandukanye hari abantu bakora ivyo bintu, ugasanga bari mu migwi y'ababandi, mu vy'inzoga n'ibindi bitandukanye, kubera ikibazo cyo kuba baratawe bakiri batonye. Rero cyo n'ikindi kintu gishobora kubashikira, kubera umuntu aba afise umubabaro ashaka kwiyibagiza ingorane. Mwene data, ni muri kurankurikira uri muri ivyo bihe canke byarakubayeko, nga navuga ko solution ni mu nzoga, solution ni muri sex nyinshi wogira, solution ni muri mu biyayura mutwe, muri droge, muri cocaine, muri rumogi. Solution ni mu kintu na kimwe, ni mu bagabo urondera kuri baguha affection nyinshi. Solution si heri, solution iri muri Kristo Yesu. Niwe ashaka gukiza, niwe capable yo guhindura, kubohora, ahaga umwidegemvyo, ukaha ubuzima bwiza. Birafata umwanya, ndabizi yashaka gufata umwanya, ariko birashoboka. Ni ibintu nabayemo ndiko ndabamwe yagenda arahindura ubuzima bwanje. Ile possible yuko Yesu aguhindura. Hama ikindi naco no kwiyumvira kwiyahura, suicide. Shetani acatanga bakubwira ati none wobereye hiki, na papa yaragutaye, mama yaragutaye, abamuvukana baraguhevye, na hariya baragutaye, na hariya bakubwira ibi nibi. Ikintu cyo kubabandona ugasanga ikintu uhura naco ahantu hose uciye. Bavuga ati none why should I live? Kubera kimbaho mbere hiki kwanza. Ugasitaba kuri mazandirimbo ngo mbenga ngo kubaho bimaziki, kubaho bimaziki. Kandi indirimbo nk'izo zirahari ngo kubaho bimaziki, kubera kinobaho. Mwene data, kwiyahura n'ikinyoma ca Shetani, kuko kwiyahura si solution, ahubwo kubaho niyo nyishu. Kubaho muri Kristo niyo nyishu. Kubaho reka ndagisubiremo, kuko nta buzima ashaka ko yumvira ivyo bintu akamviza no nyigisho. Kubaho niyo nyishu, kwiyahura si yo nyishu, kuko kubaho nico ciza gusumba. Ariko mushaka kuba utari muri Kristo, kuba muri Kristo nivyo vyiza gusumba, ko Yesu akavure guhindura. Hari abantu muyumvira ibintu nk'ivyo, uvuga ati nopfuma ngenda nkabica abantu bose bantaye, hamana nasha niyahura. Niyo si solution, kuko ufise ishavu ryinshi, iryo shavu nirihezwa no kwiyahura. Oyaye, nimba ufise umugambi wo kwiba binini, hari abantu mwabigerageje biranga. Hari abantu usanga baragerageje kwiyahura kenshi, bakanywa imiti, bagira ibiki, bakirasaba, bakita mu nzuzi bikanka, bakagira. Ariko solution si gupfa.
nimba ukiriho Imana ashaka kubana nyubaho kugira ngo winjoyinge ubuzima birashoboka yuko waba ubuzima bwiza birashoboka kugira urugo rwiza bw'amahoro n'umunezero birashoboka rero icyo ni ikintu kindi Satani akoresha mugira ngo yonone ubuzima bw'abantu hanyuma mu kurangiza ngira mvuga yuko umuti uri muri Kristo solution muri Kristo Yesu nawe capable yo gukiza rero capable yo kubohora birashoboka kuba waratawe n'abantu n'abavyeyi nimba bavukiye mu muryango umuvyeyi akaguta agenda kubikisha ahantu muri orphelinat agaca yipoterera canke umuvyeyi wa papa wawe agatenda amawe akakwihakana canke mama wawe domaine agushira ku grandpa biyo agaca yigira ikintu cyo kwemerwa ca affection ntukironke inkuru nziza nuko ndagufitiye nuko Yesu akabure kugukorera yarabinkoreye nawe gukorera nimba nashoboye kubahuka kuvuga aya majambo niko ndavuga nuko nakize byantwaye imyaka abantu munzi kera murazi nye nama nikumira niho ugasanga ndi umuntu kenshi ugasanga ndimo ndahora nubu yashobora ndahoze simvuge menshi cyane ariko atari kubera numva umutima ntemewe wapi kwe ibyo Yesu yarabinkijije nzoshinga intaye nyinshi kuva 2009 Imana nkora ibintu bikomeye mu buzima bwe wanje kuva ntawe igugwa Yesu yakoze ku musaraba ntawe igugwa cha identity yanje kumenya ico ndi muri Kristo byarampinduye gose ndamenya ico Yesu yakoze. You have to know who you are in Christ. Yesu umenye ico yagukoze yagukoreye icuri muri we nico yakoze ku buzima bwawe birahindura ubuzima bwawe rero ndazi yuko nimba umuvyeyi yoguta mama yoguta papa yoguta biritubwira ngo data na mama bona wakura hazo nyitorera uravise umuvyeyi asumba abavyeyi bawe iki ni kintu tutumva kenshi hage tubona Imana nk'ikintu cigwa kiri kure nyene giteye ubwoba oyaye muzi ko abantu benshi baba abandone na papa wabo adashaka gusenga avuga ati father canke papa canke mon père adashaka ko iryo jambo kuvuga ngo papa je byarangoye ko sinakuze mvuga papa izi jambo sinige ndamwita papa kandi amazina tumwita muze n'ibindi bitandukanye kizemba abantu bibujumbura marabiza amaterme kizemba canke vieux mugani bigaruvuga ngo papa canke dari burya nyene abana bitaka kazina k'Afrika kari affectionate kuri papa wabo ati papa ntabyo navuga ndakizwa rero baze bagira Yesu sanga mu akizwa bariko barasenga bavuga ngo papa ngo data ngo mwami ajya bajya basenga n'imvugo zimwe tuvuga ngo data o mana jewe vuga papa navuga mvuga mana kandi nkafasha abandi kubabwira ngo wiga kwatura Imana uvuga ngo Abba Père ngo ni Abba Father ngo canke ngo muhamwe Imana atubwira mu mutima ko turi abana b'Imana atakisha avuga ngo Abba data mvuga data reka shareka nati ndamubona nkamutama nka papa yamvyaye sinashaka kubivuga mu nyuma nza gusanga ni ngore mfise hari abantu bashaka gusenga ibyo badashaka kuvuga ngo Imana bavuga ngo papa sinzi nico wisuzuma ngiyo usenze uprefera kumita mwami Imana benshi niko baprefera kumita mwami Imana kuko umwami umenga arateye ubwoba umenga ari hejuru nyene king le roi ateye ubwoba hakuvuga ati kumite papa mukunzi ngo mukunzi mwiza mana yanje bikatugora ariko Yesu yaje kudushira mu muryango bitubwira ngo abamwakire bose yabaye bashaka gucika abana b'Imana abamwakire bakamwizera yagwaye gushaka gucika umwana w'Imana uwo mwana w'Imana rero Imana musizemwo imhemu yayo imugira umwana mu rugo kwa papa kandi ndivuga ngo ndi umwana mu rugo kwa data ndi umwana mu rugo kwa data singi umuntu hanze ndi umwana rero nimba warabaye abandone n'umuryango ukabandone n'abagenzi ukabandone n'umwana mwari mubakanye hirya no hino ukabona abantu bose baragutaye nagana gufitira inkuru nziza Imana yarakwitoreye yarakwijije mu muryango w'abana ahandiko mwana mwakiriye Kristo abandi namwe utaramwakiye arashaka kwinjiza mu muryango atangura kugwa rero cyo gukoropa hari abantu bakunda kubabwira ngo abakizwa barabakorofye ngo ngo nibijuju yes yaraje kudukoropa yaje kutwoza imicafu yose iriyo waruzi yuko umuntu akoropa inzu ko arimo imicafu yes ayikoropa ko arimo imicafu ko icafuye nta muntu yakoropa ahantu heza rero Yesu yaje kudukoropa ngo adukuremo ibyatwononye adukuremo imicafu adukuremo ibyaha adukuremo kwiyagiriza adukuremo kwiyanka adushe mu rukundo rw'Imana mu mitima yacu biragoye ko umuntu akunda abandi atikunda
kuko umuntu yatawe nabivuze ko ntaba yikunda aba yiyanka abaja mu kibona amenga ari mubi nta muzi yambara ngo imubere ikintu cyose akoze ko abona ngo ni kibi bamwe ngo uraberengwa wego sha abarundi marazi tubora ngo wego sha baraguhemana sha baraguhemana kibaza none azogira yemera ryari ko ari umuntu mwiza begwa avuga neza twenga neza asa neza ari attractive ari attirant urumva ari umukobwa kubera iki aha mindset mentality rero mwene data Imana ibagire neza Imana idufashe Imana idukize Imana itubohore tuzokwiga andi ndagerageza inyigisho kuzigira ngufi shaka kuzigira zirezire cyane ariko niza yuko izi nyigisho zizogufasha tuzokwiga gikomere kigira kabiri mu nyigisho zokurikira nitwayikora tuzokwiga gikomere kigira kabiri gikomere cyo gutabwa le rejet ni gikomere na kirekire wanashaka mu nyigisho nshaka kugira nibaza ko ari gikomere abantu benshi mukunda guhura nabyo to be rejected nizera yuko uzotahura kumbure ubanze wirabe danje kunda kuba niyirinye rero inyigisho nkizi zitanzwe umuntu atangura kuraba abandi atabavuga ari umugabo wanje umugore wanje naka pastor wanje bajya tubana bajya bandeze babagenzi banje ni byiza bashaka gushika umuntu akavuga ati iki niki nakijya ndakibona kuri ujya muntu w'umugenzi wacange ari hafi yanje ni byiza ariko banze wirabe ugira introspection wirabe wewe wanzu urabe ati mana suzuma umutima wanje nondera umutima wanje urabe ko atakintu kibi kiriyo cyo kimbuza kuba ubuzima bw'umunezero cyo kimbuza kubana n'uwo twubakanye neza cyo kimbuza kubana n'abandi bantu mu kibano neza kubera iki kubera ibikomere wagiye urahora nabyo rero numva umengo tworangiza ariko I don't know numva ngo nosenga mu kurangiza ariko kandi kansenga shimira abantu mutandukanye mwari ku murongo muri abantu mutandukanye mwari ku murongo muri abantu mutari bake muri ku murongo ndabona abatari bake ndasenga Imana ngo ibagire neza sinabavuga mwese muri benshi ariko uko mungana mwese Imana ibagire neza Imana ibakize sinzi aho mugwaye sinzi aho muboshwe sinzi aho mwakomeretse sinzi ibibazo mwahuye nabyo sinzi kumbura ahantu wabaye abandone abantu b'abarongozi mu mashengero nk'abantu murongo y'amashengero murahura n'ibibazo cyane ndayivuga ko umuntu narongoye ishengero ministere so ndazi ibinahura nabyo hari abantu usanga mwarahuye n'ibibazo bitandukanye mukaba mu mashengero mukaba mu bikorwa bamwe mukaba murongoye abashengero mufise ibikomere ndakunda kubabwira ni iyo umuntu yakomeretse mu mutima niyo ariko arigisha urabyumva ibi ndababwira haraheze imyaka bamwe ngaha kuri Facebook mwarabona ibintu na posta ibintu by'ibikomere ugasanga urazana ibyo guharira by'ibiki hari n'abantu bamwe turondera kwemegwa biciye mu madoctrine tuzi biciye mu nyigisho biciye mu ministere turongoye biciye mu bantu badukurikira kuko umuntu yatawe cyane yabaye abandon abarondera kwemegwa mukina aba craving abanyotewe cyane ni kuba accept kwemegwa rero akora ikintu cyose gishoboka kugira abantu bamwemere nimwe na rimwe kana cinyiza n'abandi akabashira hasi agakomeretsa abandi nta kintu utokora kugira ngo ukorere kiba abandi ariko wewe hejuru bakwa produce avuga ya Ange Michel wewe uri mwanaume uri mzee wa upako mgano wabaraho eputa ofo ama motives yabidutumye ama intense abidutuma ariko batugwaye mu mitima ariko adufise ibikomere sinzi rero abantu uko barahurikira muri mu burongozi bw'ibikorwa bitandukanye kumbe muri administration y'igihugu muri administration y'umubuzi butandukanye ko muri abantu benshi ndiko ndabona muri ku murongo muri mu bintu bitandukanye ko murakora ariko mufise amashavu ishavu ryinshi n'ibyo ukoze byose umengo ariko aragubashaka guca inyuma bagira gucemo umugano w'abaraho bagira gucemwo oya relax mugisi utavuga ngo rorashe ndakunda ibintu amaterwa mama mugisi ngo rorashe agitanda umwana w'umusoda rorashe relax ruhuka ro positive plus ruhukira muri Kristo Yesu ashaka kugirira neza mwene data ashaka gukiza umutima wawe waje mbwatereka shareke ibyo birashoboka birakunda cyane yarabinkoreye nimba ashaka kuba kuri munsi yandiko ndavuga intahe z'ubuzima bw'iwanje bamwe ndabona abantu twiganye ngaha uri byinshi twariganye n'abantu batandukanye twiganye kuva muri primaire abandi bamwe twarakuranye ndabona bamwe twakuranye abandi n'abantu twasenganye amashengero abandi muri abantu tuzinanye hirya no hino bamwe mu nzi nigisha
hari n'abantu munzi mubona ndengana, hari n'abantu mubona post ibintu ngaha. Ariko uko umuntu agenda arakura mu myaka, ukagenda arakura mu gakiza, agenda arasanga hari utuntu yari afise. None mu rugo rwawe bimeze gute? Muri ministeri yawe ku bantu mu barongozi bimeze gute? Abantu mubanye mubatse mufise ingo mwubatse bimeze gute? Bimeze gute? Eske ntubustruggling n'iki kibazo? Ntubugwara n'iki kibazo? Wumva bimeze gute mu mutima wawe? Wumva wikunda, wumva wiaccepta, wumva ukunzwe, wumva ukunditse, wumva uri umuntu w'agaciro, wumva arababariye bajya abantu bakubabaje, kuko ingaruka y'abantu babaye abandone ntibababarira facilement. Kubabarira kenshi biragora. Mu bintu nzo kwigisha ko ndiko ndarangiza iyi série d'enseignement no kukana gw'inyigisho tuzoba kuvyeke kubabarira. Le pardon. Mfise naye nyinshi Antreta. Mfise naye kuvyeke kubabarira no gusaba imbabazi. Navuze abantu benshi tugunda kwigisha kuvyerekeye kuvuga gusaba imbabazi, kubabarira batugiriye nabi. Kwa turi konsa cyane y'abantu badukoreye bibi, ariko no gusaba imbabazi abantu twagiriye ibibi. Narababwiye nti haraheze igihe Imana igenda yanyereka nako aramukoreye amabi, waramukoreye ibibi. Hari gukoreye ibibi umuntu kandi d'une façon inconsciente, atari ibintu wateguye, kubera nyene usanga wakoze ikintu, wavuze ikintu, ari ama-action egocentrique wakoze kwikunda, ugasanga abantu babakomerekeje wababaje. Soit n'abantu rongoye mu bikorwa, canke n'abantu mubakanye, canke n'abantu mubana, canke n'abantu mwagendanye, canke n'abantu bari kuraresha uri umuhungu, canke abantu bari barakuresha, ugasanga ibyo byose byarakubayeko, ugasanga warakomerekeje abandi. Imana yashaka ko tugenda gutunga n'abantu twagiriye nabi, apana ko tugiye tuma turi aba victime. Reka ndagisubiremo, hari abantu mujua role y'aba victime igihe cose barangiriye nabi, epota nawe hari abantu bagiriye nabi. Ndibuka Imana igitangura gukora igikorwa cyo gukiza ubuzima bwanje, cyo kubohora ubuzima bwanje bikomere, hari muri 2000, nibaza ko natangwa gukora ku bisingo 2003-2004, ariko ndibaza ngiye mu mwaka wa 2005 niga muri gihugu cy'u Buganda, niho natangwa gukora ku bisingorane, natangwa gukora ku bisibiko ko byarapeza nk'uburemere mu mutima wanje. Nkasenga handi umuntu usenga cyane, narasenga birengeje urugero, narasenga gose, fata imyanya kwisonzesha, fata imyanya amasengesho, kuja mu maveye, narasoma Bibiliya, soma Bibiliya kuva kuri Genèse ushika muri Apocalypse, narasoma ibitabo, sinzi ibitabo maze gusoma ngena bingana. Situmye myaka 3 ndi muri Uganda ibitabo nasomye ntabyo ngena bingana. Byari byinshi cyane. Ariko Imana umunsi umwe igitabo kimwe cy'umugabo witwa Alti Kendo wo mu Bwongereza, kiba kuri total forgiveness, kubabarira, pardon total, kubabarira abantu d'une façon nyene total. Ico gitabo maze kugisoma kira bouleverse ivyimviro by'uwanje, cyagiye nza gusanga mfise ingorane nyinshi z'ibikomenzo kutababarira. Ariko aravuga ikintu gikomeye mu ico gitabo, aravuga ati ngenda guha solution y'ingene ushaka kubabarira abantu bakubabaje. Ubwa mbere genda wandike liste y'abantu bose bagukoreye bibi n'ivyaha bagukoreye, ubyandike muri kane yawe. Nanditse kunungira journal chaque jour mbyuse gusenga mu gatondo, narabyuka hama nkafata Bible nkamedita ku ijambo ry'Imana, hama nkandika ivyo numva bibi umutima n'ikirambye bice mu ijambo ry'Imana, hama nkanasaba Imana ibyo ishaka kwinkorera. Acabwa teregera muri journal yawe wandikemwo abantu bose uzi ko bagukoreye ikibi, were ku bavyeyi biwawe, nuko yavuze, canke abagampa niba ari bo bakoreze, ahore muri famille ugende gushika no munsi aho ugeze. Ya 13 ans ndabikoze ivyo bintu, ndandika abantu ngena bangana bibari benshi, yabaye masankombi. Kandi se kietona umuntu yakorewe bibi nk'ivyo ntiyibagira. Nari ndavyibuka kuva ngiye afise imyaka 4, ndavyibuka imyaka 5. N'umuntu yankubise ndi mwana muto nk'imwibuka. N'umuntu yambwiye amajambo mabi, bamwe mwarano twakuranye, abantu twiganye, abantu kwimoka kubwira amajambo mabi bandi bakoreye bibi, nahi ndavyibuka, ndabandika. Acavuga ikindi gikomeye ati genda ufate muri yo kande nyene wandikemo liste y'abantu nawe wakoreye bibi. Cyari kiremereye ico kintu ndiko ndagikora, kuko ubu uri kutanga gukora ko nawe uri umuntu mubi. Ndabandika mugabo nsanga abantu nakoreye bibi mbona umengo nibo bake, ndabandika. Acabwa ati rero genda ufate umuntu wese muri abagukoreye bibi umusengere, umuhezagire. Yesu yavuze gukorera bibi umuhezagire, nuko Yesu yavuze uzokorera ikibi uzumuhezagire. Ndagenda nafasha amasana ko ndasenga, ndarira muri yo shamba, ndahezagira abantu bankoreye, hari n'abapfuye, ati n'abapfuye bababarire, ndabahezagira sha. Yari deliverance ikomeye kabisa.
ati genda fate n'abantu rero nawe wakomerera ibibi ugende ubasengere ubahezagire uvuge yuko basabye imbabazi abatakiriho uvuge ko wihanye muri kano kanya ico kintu kuveko ariko abahari ugende basaba ikigongo etape igoye rero niyi ni etape bwa mbere kuvugana n'abantu bagukomerekeje bagutaye bakwabandonye kandi ati warankoreye ibi naho bari umuvyeyi wawe ica kabiri ni etape ugenda gusaba ikigongwe abo wagiriye nabi ivyo rero bisaba guca bugufi bisaba imirite bisaba kwemera ko ijambo ry'Imana rigira ikibanza mu buzima bw'iwawe ndabikora bamwe turavugana Imana inkoreye ibintu byiza nari mfitanye ikibazo n'umuvyeyi wanje ko aranemeye kuja mu vy'umuhamagaro atabishaka mama wanje ko papa ico gihe yitavye Imana mugabo we yari twatwaje neza cane twasonye ikigongo haze nk'imyaka nk'ibiri ndamusengera arakira gakiza umva yitavye Imana turi muri tukundana by'umwana nyimwe nari nipfuza kuba yari atangwe kubikora MC nayi nkuze ariko tugira ubucuti bwiza mu guheza kwiwe mu buryo bwiza cyane ico gihe mama ndamusengera ko ntiyari yemeye ibyo naragiye mu gukorera Imana tutanavyumvikanye ko cane kandi kuyo tutanavugana napfuye gusenga ndavuga Imana ndagusabye ikimenyetso nyuma y'indwi bazompamagara inyuma 2 weeks yaciye mpamagara arambwira ati nifuza manje kugira neza nifuza yuko ibyo ntaguhaye ku muri mutu ndabigukorera ndavuga Mana uri Imana yishura amasengesho begeze ntari ko ndasenga kubera iki sugira ngo mvuge umuryango wanje mvuge iki ko ntibikineye isoni ko n'ibintu bigize ubuzima bw'iwanje ariko ndiko ndabivuga kugira ngo nawe bigufashe umenye ingene uza gufata umwanya wo gusenga niba wafata umwanya wo gusenga wenyene umenye kumbure aho ugwaye umenye ingene woshaka kugira gusengera abantu bagutaye bakwabandonye izi nyigisho bene data I hope ko ziriterate si mwari mumenyereye mvuga amaverse menshi ngo Yohana iravuga ngo Matayo ngo Apocalypse sibijya ubu ngiye kuza ndavugana namwe nyene bivuye ngaha hari umuntu ashaka kuvuga inyigisho ivuye amadoctrine kenshi hari aba mu mutwe atari mu mutima ariko dushaka tuvugane urukundo rw'Imana biciye mu gukira ibikomere kandi am convinced yuko Imana izobikora ikabakiza rero numva norangiza numva ndangije ndabona abantu twatanguranye kandi tukaba turiko turarangizanya muri mu bitandukanye muri abantu mutandukanye muri benshi rero ko mungana mwese numva umengo no bavuga Jean Claude Muimpundu Kevin Mukari Nkuru nziza Eric Richard Ngendakuriyo Fefe Rena Patrick Kakunze Sandra Kinigi Steve Jenkins. I'm so sorry, Pastor Steve. I know, you cannot understand me because I'm speaking in Kirundi, but next time hopefully I'll be using English for you. But thank you for being there for me. I know that you're a friend of mine. He's a good man, a pastor who's a friend of mine, Pastor Steve Jenkins from England. Wakoze Pastor Steve Jenkins, nawe nyene yamari ku murongo, hariho na Ligue Monarchiste du Burundi, abaganwa, Nadine Keza, Fanny Fabrice Sindayigaya, Fefe Cruz, Cynthia Bizimana, Anani Munana, pastor wa Vineyard Church, na wewe turashimye ko bari kumwe natwe ku murongo. Haisa Habimana, Olivier Nshuti twariganye, David Ngendakuriyo, Justin Kaberjike, Patrick Sematungo, Henri Aradin Chitegetse, Aradin Bite, niza ko nabo meze neza n'umugenzi Rodrigue Nahimana, Deborah Kukunda Buherezo nawari Uganda. I'm so sorry Deborah. I hope that you understand because you're speaking Rwanda too, so you can understand what I'm saying. And I will be using English in the coming future, but right now I have this burden for my people, for Burundians and those who can speak or understand Kirundi, Rwandese speaking people. So thank you for being there. Webare nyo mukwano. Munezero Gustave, munawanye n'umugenzi wanje Jean Bigirimana. Merci beaucoup kwa nawe ari ku murongo. Rodrigue Nahimana, Ingrid Irakoze, nawe nyene ni inshuti. Patrick Sematungo, nawe nyene n'umugenzi turabana muri ville mbamwo. Natali Nyamoya, Dr. Natali nje namufata nk'umama wanje mutonya, umuntu yafashije cyane be na Olivier Kizimana, madame Olivier Kizimana bamwe muramuzi. Umugenzi wanje nkunda gose yambaye hafi, yamfashije mu bihe byinshi nako ndacamo by'ibihe nk'ivyo gutabwa, yarambaye hafi. Rero nambonye ingingo nawe nyene turazinanye, Caroline Nikima niyaze ko arakima na Caroline, hama Ben Rutabara,
Bijou waransabye ntahe nibaza ko wayumvise Bijou, Bruce Ralph Nkurunziza, Dieudonne Nsabimana, hariho na Manzi Rivera n'abandi mwese kumbure muri ku murongo. Rero Imana ishimwe ku bwanyu mwese muri ku murongo, nizera ko izinyigisho zizobafasha muzirungikira abandi. Nzozishira no kuri YouTube, kuri channel yanje ya YouTube, nzoca ndazishirako kumbure mushobora kuzamazungikira abantu bazumvirize. Ndi convaincu ko Imana izozikoresha bwa ikiza abantu. Hari abantu muri disappointed, muri benshi mwaye mu bize byo kuba disappointed mu buzima, ama deception yakora mwabaye abandone. Imana yashaka kubakiza. Niyo mwanya mara tugafatanya gusenga mu kurangiza. Sinorangiza inyigisho nk'iyi nk'umuntu nyene yakaravuga psychology, ariko ndashaka dufashanye dusenge turangize. Kadusenge ushobora gufata umwanya aho wicaye aho uri dusenge, twizeye ko Umwami Yesu akorerwa mu buzima bw'iwawe. Mwami Yesu ndagushimiye, urakoze papa, urakoze mwami kubona uko twigisha amajambo. Mwami senge umuntu wese ku murongo, senge abantu bumvise ino nyigisho, nimba bayumvije kuri Facebook, bayihawe n'abagenzi, bace kuri YouTube aho izobiri. Mwami ndabasenga Mana ngo bagiye neza Mana, ukiza abantu bafise igikomere cyo kwabandon, cyo gutabwa, batawe mu buryo muca nk'ubundi. Ni uzi umwe wese aho yiyumvise, ubagire neza, ubakize, ubabohore. Mwami umuntu wese yaciye muri ivyo bihe bigoye biremere by'umubabaro, umukize. Ndazi ko ijambo ryawe riza kudukiza. Ijambo ryawe tubwira ngo warungise ijambo ryawe ngo rirabakiza. Na ijambo ryawe Mwami riza kudukiza. Yesu yaje kudukiza, nakindi yaje gukora niwe jambo ukuri. Ndasenze Mana ngo ugenze umuntu wese yumvise inyigisho Mwami, kandi icyubahiro cawe kigwizwe mu mitima yacu uyu munsi imyaka yose. In the name of Jesus I pray, amen. So bene data murakoze, abari ku murango, abari ku mugabane, muri ku murango, muri ku gatondo, mugira umunsi mwiza, mugira ubuze bwiza. Ndashimana kibagaragare ko mu byo mukora, mwibuke ko mwinjiye muhezagiwe, musose muhezagiwe, cyo mukoze ko muhezagiwe, muri abantu mwahezagiwe, muri abantu bise umugisha mu bumote bwiza bwa Kristo. Abari mwijoro nkaho mperereye tujya tuje kuryama, namwe mugira ijoro ryiza, ubuntu bw'Imana bwiza mitima yanyu. Tuzosubira mu nyigisho kurikira, mutumira abandi, muze muzungikira abandi kugira ngo nabashobe gufashwa. Mwarahezagiwe, mwibuke murakunzwe kandi murakunditse. Bye bye.